abenshi baravuze amajambo batandukanye benshi baranciye intege benshi bavuga ngo n'umukongomani ariko n'umukongomani bitwaye umukongomani mugabo ndi naco ndafise ibanga ryatumye ndamukunda kandi rintera kubandanya ndamukunda gushika gupfa kwanje marambwira umugabo wanje nkamubwira nti uwundi iyo ntari gutwagwa nawe ninde wundi twari gushoborana ninde wundi nari kugira nk'ibyo ngirira kuko ni wa muntu nisanzura ko ni wa muntu antwenza cyane ni wa muntu amumunezero ni wa muntu basi umwe nari nifuza kera mu ndoto zanje nifuza ati Imana izo nk'umugabo tubana ukuntu Koze hari amakuru menshi aguma avuga ko wakurikiye amafaranga wowe bivuga ko iki ngo ni Mbega kujya mukavyuka n'ubuntu uba wagiriwe n'Imana ndabaramukije abakunzi bagira umugisha TV uyu munsi aho mwerereye bivanye naho muri ndabaramukije abandi mwiriwe bivanye naho muherereye uyu munsi twaje tubazaniye umutumire adasanzwe ndibaza benshi muramuzi benshi muramubona benshi yamaca mu maso yanyu simushasha ariko tudatevye reka twidondore ndabaramukije ni Daniella Koze ndi umurundi kaje mwana wanyu umudamu yubatse Urukundo wow ako rero ako gasubiremo neza bakumve ndi umudamu yubatse Urukundo mfise umugabo umwe gusa Daniella Koze je namuheruka akiri umwigeme ariko uno munsi ngiriwe amahirwe meza yo kumubona ari umudamu kandi yubatse Kristo none nabanza twereke ko ari byo oya sagasisishwa muri wiyumva gute Daniella ko uno munsi witwa umudamu nimba neza kubera ko niteka Imana yaneye si ubuhinga bwanje si ubwiza narifise narifise abandi mugabo n'ubuntu Imana yangiriye muri benshi so rero ndashimira ubwo buntu Imana yangiriye ego ndaryohewe cyane kuko Imana yaminduriye izina ubusinkiri Daniella wa wundi antukura vyibushe usa neza nazibushe abantu mumuzi Daniella ndabasavye muzi abantu mumuzi Daniella ndabasavye muze muri commentaire tuvugisha ukuri Daniella wa kera n'uno munsi mubona ariko uyarega ibintu bitegeza guhinduka hatabaye changement urumva umugabo naciye bayikarakora wow tumwa amashugwe yiwe nde Enos tuwa amashugwe arayakwiriye mufashe kubuha amashugwe yiwe Enos urumva ko bivuze neza iyo bidahindutse hatabaye changement mu bisanzwe ngo nta kiba kiriko kiraka umugabo nta kintu aba ari karakora ku by'ukuri ako kantu karanyubatse oya si kuvuga ngo ngaboneke changement kuri bose mugabo nivugira gusa ntibabice bafata big deal oya mu bisanzwe hategerezwa kuboneka changement swat umuntu arananuka cyangwa akavyibuha bivana ariko kenshi uvyibushe niho ubutesa nkuko kwiwaba umengo biratesa mugabo si bose bakunda kuvyibuha kandi sikunda kuvyibuha cyangwa usanga baba batandukanye ku kanoti oya saka noti ahubwo n'amahoro menshi n'umunezero gusa burya umunezero wonyene urashobora gutuma umuntu avyibuha ego akasa neza akamererwa neza amahoro n'umunezero tu akoze cyane Daniella hari amakuru tumaze iminsi turiko turaraba ku ma réseaux sociaux ya Daniella na Enos ayo makuru jewe navuze ati inkuru mbarirano sumva niyo wiyumviye jewe rero ndavuga ati uno munsi ndakurondera kandi bagize neza kuduha ikiganiro kuri Gira Umugisha TV bavuga umugabo wawe ko ari umukongomani ayo makuru ko iyo nkuru iteye ambutiyaje cyane mu bantu ayo makuru woyaduha ku muco benshi baravuze commentaire nyinshi cyane abenshi baravuze amajambo batandukanye benshi baranciye intege
benshi bavuga ngo ni umukongomani ariko none umukongomani bitwaye iki? umukongomani mugabo bon si umukongomani en fait avuga igihanga ya abavyeyi be n'abarundi nawe ni murundi peut-être ko afisaniye agashusho n'abakongomani sinzi ico babiboneyeko gusa naje sigenda kamutazira ati mukongomani wanje ko nawe ngarakazira bamuhaye wala narakabonye ugashize kuri page yawe nakabonye ugashize ko ndavuga ati bya bintu usanga ari ariko reka sinda bimubarize kuri telefone si jeje nyene no bafise ico kibazo n'abakunzi ba Bikurikirane TV canke ba Daniella Koze hariyo bamwe bakeneye kumenya umuco ariko urumva ko batubwiye ko ari akantu usigaye mutazira atari ivyo oya ni umurundi si umukongomani ni umurundi wo kwitsitso abavyeyi be bose n'abarundi yakuriye mu Burundi ndizera no muri Kongo katahazi nta n'umusi n'umwe ariko bakamwambika ubukongomani ngira babona ko basasitse none bashaka bamwirukane n'abakongomani babatwaye iki mu by'ukuri hariho abakunzi benshi bari barindiriye ko wasobanurira neza ko Enos yoba ari umurundi cyangwa ari umukongomani Koze hari amakuru menshi aguma avuga ko wakurikiye amafaranga wowe bivuga kwiki ngo nimuberanye nimukwiranye je narabikurikiranye cyane urazi ko abajournaliste tutegerezwa gukurikirana amakuru ko ariko aragenda na cyane cyane ingene wari umustar kandi ukabutwawe n'umuntu nyene w'umustar tubavuga ngo nakurikiye amafaranga nariko narakurikiye amafaranga deja mba ntomboye mba ndumubosi nibaza ko atari bijya ariko bari hari by the way sivyo nta mafaranga nakurikiye ariko nakurikiye urukundo no mwitwarariko amfitiye ikindi naco ndafise ibanga ryatumye ndamukunda kandi rintera kubandanya ndamukunda gushika gupfa kwanje ego ama ico bavuga naco nituberanye bon sinzi ko bashaka ko nari kuberana nande ahubwo nibagucaguriye baracerewe bari kuncagurira mbere narahisemwo kandi nahisemwo neza amahitamo nagize sindayicuza vraiment ahubwo marambwira umugabo wanje nkamubwira nti uwundi iyo ntari gutwagwa nawe ninde wundi twari gushoborana ninde wundi nari kugira nk'ibyo ngirira kuko ni wa muntu nisanzura ko ni wa muntu antwenza cyane ni wa muntu amumunezero ni wa muntu basi umwe nari nifuza kera mu ndoto zanje nifuza ati Imana izo nk'umugabo tubana ukuntu Imana yanteruye kujya nyene nari narabisabye hama nimba bavuga ngo nituberanye ayo ni amaso yiwabo mugabo amaso yiwanje aranyemeze yuko tuberanye kandi ndamukunda cyane ndi fier no kubana nawe kuba ari umugabo wanje vyonyine ivyo biratese uca winjira mu joro rya kabiri vraiment naco shinja Imana naco ngaye Imana uretse ko misi yose nama ndayishimira ngira Imana nti Imana warakoze kumpa kubana n'umugabo wanje biraryoshe cyane abakobwa mutaraja ko tararonka mwihangane gakantu no bihangane nyene nanje ndimwo ejo ni heza yego biratesa ucudutera amatiko bikugira ngo natwe twumve nyene ivyo bintu nyene ivyo bintu bituma nyene wumva amahoro menshi urakoze cyane Daniella uradusobanuriye neza ndizera ko abakunzi bagira umugisha TV n'abakunzi ba Daniella Koze muri ko muramenya neza impamvu Daniella yumva ari fier n'urugo rwiwe ndibaza murakurikirana page ziwe murakurikirana réseaux sociaux ziwe aragerageza kutwereka ko ari fier kandi jewe uko ndamubona cyangwa uko ndamusanze uzi kuri si ibyo kuri réseaux sociaux gusa amaso mu yandi biranyemeza neza ko aguwe neza Daniella Koze ibijyanye n'ubuzima bw'imweme ubyifatamo gute ko hariho abakobwa benshi bavuga ati twe tugiye kurongorwa bisobanura ko n'iby'ubuzima bw'imweme tubiheba si kuririmba uri umuririmbyi uri umukinnyi w'amareresi ibyo bintu biragushobokera kubikora kandi uri ku mugabo biranyorohera cyane uretse kandi ko binyorohera cyane gose kuba mfise umuntu ashigikiye n'igihe jewe peut-être noja no mu ntege nke ari we muntu wa mbere atangura kumvyura akambwira ati igikorwa kirahari ari nk'ahantu bantumiye
iminsi yose nta munsi nogenda kuririmba ngende ndi jenyene. Wow. Abona ko bidakunda yuko tujana afuma sivye kuko ni wa muntu ashigikiye by'ukuri nanje nkavuga nti by'ukuri ndashigikiwe. Efisi ama invitation ndiko ndaronka menshi agenda mperekeza kanshigikira akambwira bigenze uku mve kuri stage akambwira wakoze neza Imana ishimwe. Mbere ni imbere yuko naratangaye imbere yuko nja kuririmba nk'ahantu arafata umwanya kansengera. Arashobora no kwisonzesha kubera jewe kugira ngo ibyo nza gukora bize kugira impact ku bantu kuri public kugira ngo hari icyo Imana ikora. Rero sinoshinda binegije nkavuga nti ngo kuko abaririmbyi benshi nzi bari mu buririmbi no munsi kuko kubwo kwipibliya kugira ngo bamenyekane. Bamaze kumenyekana inyuma yaho baca biva bavuga ati ico narondera narakironse. Ubundi jewe nari nkeneye yuko ahubwo nkeneye wa muntu no mu gihe jewe nzoba nacitse intege azomfata amaboko akavuga ati bandaye. Yego. Ikihe kintu umaze kwishimira kuva ubanye na Enos wumva utazigera wowe wibagira mu buzima bwawe? Ndavuga yuko ibintu byose iwanje byarahindutse mentalite nari mfise kera zarahindutse. Ubu ndi nk'izahe udushira ku mayange? Ubu yarashize ku murongo navuga ko ubu ndi responsable. Ko kera muhira abantu usanga muhira nyene usanga turi benshi turaterana ibikorwa ntaho usanga mufise nk'umukozi kavuga ati ibi aravyitwararika ariko today ndamenya ngo no munsi dufungura iki no munsi umugabo wanje agenda yambaye iki no munsi donc uba responsable ku nguvu. Ikindi naco n'umuntu ankunda n'umuntu amba hafi aranyereka ko ankunda n'ukuri apana bya bindi vy'agahararo. Benshi barakunda kuvuga ngo tubahaye isi kubera mukira bagenda bacari bashasha ivyo bizohinduka natwe twarahaciye. Muga nkavuga ati inzira y'umuntu umwe sinzi cyo nzira y'uwundi. Wakumbuye inzira yawe yabaye ngufi mugaje irashobora kutaba ngufi kabandanya kandi byose bishobokera bizeye cyane gose. Igikuru nuko tudusenga tugasenyera ku mugozi umwe tugatahurana. Nukuri kuba mbanye n'umugabo wanje biratese. Ikintu kimwe gusa kuva mu bana utazigera wibagira umaze kubona kuri we kikuryoheye? Shega rampake akorera ko arampakeya. Ni wa muntu basi oya hari ibyo ntavugira no kuri kamera umengo ndiko ndabarishimye ubu mugabo. Oya cha twihangana ndibaza nanzigo irimwo kila mtu asubiri wakati wake. Nivyo vyiza rero nta mibirimo prema foke kuvuga je mora nkurikirana ibiganiro by'abadamu b'Abanyarwanda hari ukuntu nyene babivuga kasanga nyene bitumye oya nawe ndakwizeye. Oya nyine ni wa muntu basi agerageza kumpa umunezero. Ni wa muntu ubona ko mbabaye n'igihe ngwaye urabona ko ahangayitse cyane. Ndibuka umunsi umwe nateguye surprise anniversaire yiwe mbitegura mu gihe ari surcharge n'akazi cyane. Yarafise akazi kenshi uwo munsi hoho sinari nzi ko nshobora kumuronka mugabo ndavuga nti ndaza kugerageza ko nshoboye kose. Uwo munsi ikintu cyambere namutegeye ko namukoreye surprise n'ibyo mugabo nari nshatse gutesta ikindi kintu mvuga ni si réellement ndabe ko ari ibyo. Ndibuka namubwira ati nyamara ndagoye ndarembye ngo tuje kwa muganga aho ari ku kazi afise akazi kenshi ndabizi ko ndiko ndamugora mugabo nari minota 10 yaheze mbona arashikira mbona zenye taxi ngo tuje kwa muganga. Kasema byubwana bituganye mugabo byaranyetse yuko arambabaye. Ni wa muntu anyitayeho ni wa muntu adashaka kubona mbabaye adashaka kubona nagize ikibazo. Rero ndashimira Imana sibyo kwirata gusa nibyo gushimira Imana. Nsaba n'Imana yuko iyo bandanya idukomeza kuko hari benshi byatanguye yuko mugabo bageze mu nzira bakananirwa ariko namasaba Imana izompe kuri ndamfa atawundi mugabo vraiment nuvuga ngo ndakunze canke ndiyumvire canke ndagize kuko uwanje arampagije. Enos ako kabike akagusezerana imbere y'abakunzi. Daniella amakuru amaze imisi avugwa nayo kukubaza igihe uzobahera akabebe. Sinzi ko mubirimwo sinzi ko mwabihevye sinzi ko byagize gute no musi barakeneye kubona amakuru
barakeneye kumva amakuru avuye kuri wewe eske ako kabebe bakitege cyangwa ni kari no ku mugambi cyangwa kuko abaririmbyi benshi surtout abastar ko Enos ni umustar mu bintu byo producteur bon nawe umustar mu mareresi no mu ndirimbo kenshi urasanga hari abastar mu bavuga ati twebwe bivanye naho tugira dushike bivanye n'ivyo dushaka kubanza kurangura nidushaka kwihutira kuvyara ubunyene ugasanga bifitiye yandi ma projet yabo eske namwe muri murabo canke namwe mutandukanye nabo kuko ijambo ry'Imana rivuga ati mugende murondoke murondoke nk'umusenyi oko kiyaga eske mwe murakurikiza iryo jambo ry'Imana mwararifashe canke mwarishize ku ruhande muravuga ati twebwe tuzobanza kwanza gukorera ubustar bwacu tubanze twigeza ahantu mu buzima ibiki hama ivyo byo kubyara navyo bizoza hanyuma uvuga gute ndibaza yuko igihe kiracari gito turamaze amezi 5 uyu munsi dufite amezi 5 félicitations merci nibaza yuko haracari kare nibaza ko mutaracika intege murindire nkuko natwe turindiriye kumbure hari ico Imana yokora natwe turifuza kuba abavyeyi nk'abandi nkuko natwe dufite abavyeyi natwe turifuza ko twobera abavyeyi abandi donc ngena gicishije ku ruhande donc twese turindire Imana niyitanga burya bavye ngo havyara Imana rero Imana niyabona ko dukwiye kuronka ikibondo izokiduha kandi ni ukuri sindihebura imisi iracari mike turacafise igihe gito amezi 5 atuka nta muntu avyariye amezi 5 uvuze ko utarihebura kwibaza ntufise canke urafise umva muri make nje mfise ivyizigiro yuko Imana izoha umwana ego ibindi navyo Imana izogendera bigenza neza muzobibona kumbure nihagira ko mubibona hagira ko biboneka canke bimenyekana nivyakunda ariko umenga nyene nimba ari kuvyibuha jewe ndabibonesha amaso kwibaza ni mugabo kubera nyene waciwe nyene umumama nyene avyibushe ivyo rero bica bincana navyibushe cyane mugabo nyene kubera nyene shobona ko hari akantu kiyongereye ubu gashahu ubu nzindukira ku mishosho ibishusho yuba urumva ubu basifungura umwanya wose shakiye mva ndirigaba ndi mabuja so na profite muri kano kanya byongora kuzoronka nyine akandi ka opportunity kuvyibuha vyo ntibisanzwe nawe mbona wavyibusha amahera yagukunze mana n'ubuntu bw'Imana aha kuramuka nkuko twabivuze canke kwirigwa uba ari ubuntu bw'Imana nimba uyu munsi biriko biragenda neza uyu munsi Koze akaba afise urugo yishimiye kuko birababaje abakobwa benshi b'abaririmbyi benshi twagiye turabona benshi usanga iyo bageze mu rugo bica bigorana none wowe nikiye gicapo wiha ubu uri umumama gushika aho uzokumva ko amagara agucitse nigiye gicapo wihaye wavuze ati jewe ubu ndagiye mu rugo ngiye gukora iki ngiye gushikiriza abakunzi banje biki ngiye gukora gute no mu mareresi bigiye kugenda gute jewe ndi kuri terrain ndiko ndakora mfise vision ndende cane ndi wa muntu mvuga ni kuririmba nagira mvuge ngo nzobireka mpfuye noneho nce nibuka yuko no mwijuru arico gikorwa nzobandanya nkora sigura ngo kuririmba iruhande yanje ngaha kwisi bizorangira umunsi navuye mu mubiri sinzoba ndabihevye ahubwo nzoba ngiye kubandanya nzoba nimutse mu kibanza ngiye kubikorera ahandi kuririmba rero jewe iwanje nta limit ndaririmba ngira naho noba ngwaye nabo ntumira nibungenzi ndigera hariya nzogenda kuririmba yego nta gihe na kimwe nzocika intege canke ngindeke gukina kiretse amagara nkitse naho nyene ubundi iyo umuntu ariko araririmba kuririmba nasanze ari umuti iyo je ndiko ndaririmba ngwaye kenshi nsanga nanakize rero nta madimiti n'ubuzima ahubwo ntabubayemwo nsanga ahubwo natakaje byinshi iyo maze iminsi ntariko ndakora ibintu byo kuririmba kenshi usanga ndumva nyine mfise manke muri jewe
rero ndafise vision ndifuza gukora ama concert, ndifuza gukora ibiteramo bitandukanye, ndifuza ama collab n'abantu batandukanye, ndifuza gukora ikintu sinifuza kuririmba nkuko abandi bose basanzwe baririmba. Hari ikintu namambwira Imana, jewe ndashaka kuririmba kwa kundi ingeze kuri terrain. Nimba Dawidi yarashobora kuririmba abadayimoni bari muri Sauli bagahunga, nimba Paulo na Sila bashoboye kuririmba imigozi babushika bohoka, nimba cage abisirayeli bari ku rugamba abaririmbyi bashira imbere bituma basi babo basubiranamo, zijya mbaraga ndifuza ko nanje zinkorera mu kuririmba kwanje. Nifuza ngo nza n'ubuzima ahantu hatagira ubuzima, nimba hari umuntu azibagwaye muri ico gihakire, nimba hari umuntu azafise ibibazo yishugira, nimba aboshwe n'abadayimoni abuhoke. Niyo vision fise, ntabwo nifuza kuba celebre gusa, ahubwo ndifuza ko Imana impa imbaraga, impa ubushobozi bwa bundi bwakorera ba kera, nanje bunkorere kugira ngo habe changement mu baririmbyi ba kino gihe, kuko birababaje cyane. Abaririmbyi aho bariko baraja hateye ubwoba, benshi bariko barakora kugira ngo gusa bamenyekane, bandika amazina, baronke success, bakundwe. Ego gukundwa ni vyiza, ariko ukunzwe n'abantu Imana itakuzi birababaje. Ubusa umuntu aba ariko araruhira ubusa. Ni hahandi uzosanga rya jambo ry'Imana rivuga ngo niho ngo azobajindibura ngo ntawe nigeze mbamenya. Rero je nifuza gukora muri ubwo buryo. Imana senga iyumve gusenga kwanje, izobinkorera. Wow, biraryoshe, ndubatswe, ndafashijwe bwano majambo. Ndibaza n'abakunzi bariko baradukurikira bariko barafashwa bwa Daniella Koze. Byukuri Daniella, hari ukuntu mu bindi bihugu uri kuraraba abadamu bariko barakora mu buryo bushimishije. Ni kihe kintu wowe uri kurategura nka Daniella Koze, nkuko wagiye mu rugo uri umuririmbyi ukaca uvuga ko wayihaye ihangiro ryo kubandanya gushika aho uzogera mu ijuru? Eske ni kihe kintu uri kurategura kugira ngo ntibize byigere bihagarara kubwo gufatirwa mu rugo? Oya, gufatirwa mu rugo nigikunda kuko naho navuga ngo ndabihevye, umugabo wanje niyo vyemera, iyo ntorera inkona kankubita akavuga ati ivyo sivyo twavuganye. Rero nta gahunda mfise yo kubihagarika, nta na pause mfise. Umwana ni wa muronka, umwana azoba ari umugisha Imana izo bimpaye, ahubwo azontera gukora cyane. Bizontera amashimwe kumva ko mfise umwana, azoba ari amashimwe, nzoba numva ko hari ico Imana yankoreye. Rero nta kintu na kimwe contera kutaririmba. Gukina uracabibandanya canke navyo nyene mu vy'umugabo wawe gushigikira birimo? Bon, aranshigikira, mugabo hariho ubu amasene ntoshobora gukina, atoshobora kunyemerera nanje ubwo wanje nanje ntoshobora gukina nka sene zitamesha agaciro. Hariho amasene vraiment uravye uvuga ati kambe mu umugore w'umuntu. Rero ariko ari nka film ifise story nkaronka sene yiyubashe, aho nzokina cyane. Ku by'ukuri turanyuzwe abakunzi ba Daniella Koze. Ndibaza aradusobanuriye neza. Ushaka ico amubaza duhurire muri commentaire, kuko byinshi twama tumva kuri we, ivyo baba bamuvuga ko, ndazi benshi baramupostinga, ndazi benshi baravuga kuri we kuva heza mariage ngira ni wavuga ngo cyane. Rero ndibaza hari ibibazo byinshi namubajije, ngira namubajije muri bikeyi byinshi ufise. Nawe ivyo ufise duhurire muri comment kugira ngo abashe kutwishura neza bikwiye. Daniella Koze, reka tugushimire. Nanje ndabashimiye kuba watwemereye kuza muri Gira Umugisha TV. Niteka waduteye. Merci beaucoup, namwe mwumviriye ko gusa ibintu by'amasurprise mwabireke. Ubundi ho surprise twari twateguye si, ariko cyo turavuga ati ntaco, ikindi gihe irahari. Twari kugutungura bikwiye, ariko turavuga ati ko tutamubonye umutware wawe, reka tuvyihoze. Mu bisanzwe turababitse. Ntacyo turahari. Murakoze cyane kuba mwatwemereye kuyaga natwe, ko watwemereye kuvugana n'abakunzi bacu. Uyu munsi ndizera ko hariho benshi bariko baranyugwa ubwa Daniella Koze. Merci beaucoup. Yatubwiye ko hariyo n'ibiteramo ariko arategura. Uduha ikiringo kugira ngo tube turavyitegurira neza. Uyu mwaka utangura mu ntango z'umwaka, mube muritegura
ndafise edition ya kabiri y'umutima ushima event. Ego rero baba baritegura ba saving money kugira ngo baje kudushigikira. Azuba ari igihe ciza cyane, tuzobona ubwiza bw'Imana. Antuka ku bantu bazoba bahari ntabwo bazidoga, bazotaha bashima ubwiza bw'Imana. Akajambo kamwe ku bakobwa kubigeme ubona bari mu rugero nabo bari mu gushinga urwabo canke biteguriye kuzoshinga urwabo. Mwigeme biteguriye gushinga urwawe cyangwa ugeze mu bigero, icambere courage, urashoboye, ariko kandi gira amahitamo utazicuza mu nyuma. Nk'akarorero jewe amahitamo nagize naragwanijwe cane, sinari nzi yuko inyuma yo kugwanywa Imana imbikiye umunezero uraho. Ikihe kintu wohanura abigeme bari mu rugero canke biteze kubaka zabo? Umukobwa uri mu bigero bitegure kubaka urwawe, icambere courage, urashoboye, ejo ni heza, uri umudamu mwiza wo muri kazoza, igihugu kirakurindiriye, imiryango myinshi irakurindiriye, ariko kandi gira amahitamo utazicuza. Ya mahitamo azotuma ubaho unezerewe ibihe byawe byose, atari amahitamo azotuma ubaho ubabaye ubuzima bwawe bwose bigatuma upfa imburagihe. Nk'akarorero jewe mu mahitamo nakoze hari sinari nzi yuko naragwanijwe cyane, ariko sinari nzi ko inyuma yo kugwanywa Imana imbikiye umunezero uraho. Benshi ari ikiganiro nakoze turiko turavuga intahe z'ibyo twaciye, nibaza ko ikindi gihe tuzokubwira intahe turi kumwe. Benshi barandondeye abakobwa barambwira ati ndashaka ko duhanura bivanye n'intahe yawe, nanjye ndiko ndagwanywa muri ubwo buryo nyine urimwo. Nababwiye jewe nashoboye kwihanganira ivyo byose, Imana yaranshumbushije umunezero. Uyu munsi aho ndi siho nari kubandi, kubera ko benshi banyereka ibintu bitandukanye byiza biboneka, ariko Imana nayo yari ifitiye uwundi mugambi uhishije. Ubundi iyo uri kuraraba umuntu apparence yiwe urashobora kumusuzugura cyangwa urashobora kuvuga ngo turakwiranye, ugasanga umuntu w'indani wiwe ni wowe ntimushoboranye. So uje witonde, ugira amahitamo meza azotuma udashobora kwicuza mu buzima bwawe, kuko amahitamo yawe nibwo buzima bwawe bw'ejo. Bigeme mugeze mu rugero, ndibaza muri ko murumviriza intahe za Daniella Koze ariko araduhanura neza. Muzishire ku mutima, muzishire ku muzirekano, kuko izi hari abazigura, rero turiko tuzironka kubuntu. Urakoze cyane. Akahe kajambo wobwira aba mama, uri umumama, akahe kantu wobwira abandi bamama bagezawe? Aba mama turashoboye, ni twebwe nkingi y'iterambere, ni twebwe tudahari isi ntiryoshe. Ako kantu kavuge neza. Ego, kuko n'igihe ca Adamu yabayeho igihe kirekire, turabona Bibiliya itubwira ngo Imana yamuhaye ibintu byose, imuha itongo, imuha ibyo gufungura, ibiti, imuha ibintu byose akeneye, mugabo ico gihe cyose ntiyigeze amwenyura. Ariko Imana imaze kumuha umufasha wiwe, amaze kubona Eva aramwenyura, biravuga ngo Adamu aratwenga. Imana yatanguye kubona iryinyo rya Adamu, bisigura ngo twebwe nitwe turyosha isi, nitwe tutuma isi inezerwa ikagira vibe. So gerageza uwo munezero ufise ntutobe kare, ubemwo umururazi, ntubangamire mugenzi wawe, ndavuga umugabo wawe. Uba impamvu yotuma abaho yishimye iminsi yose, uba impamvu yotuma igihe arushe yumva aruhutse, yumva yo kumbura muhira, yumva atifuza kuva iruhande yawe. Uba impamvu rero yotuma isi yawe iguma iryoshe. Biratesa. Aho twebwe rero abakiri mu rugero, isi ni muri ko murayitahura neza, ndibaza tuzoyimubaza neza ikindi gihe mu nahe, kugira ngo yatwemereye inahe basha muyitegurire inahe yo numva ko itesa. Bakunzi bagira umugisha TV, turabashimiye cyane, bimwe bivuye ku mutima uko mwadukurikiranye.